Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangiye urugendo rugenda mu ijuru, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Abami ba kabiri, ni ku kigabane cyaho cya kane kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo k'indwi. Ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo Elize agarukira umupfakazi. Umugore umwe mu bagore babo mu muhari w'abahanuzi atakambira Elize ati, umusuku wawe ari we mugabo wanje yapfuye, kandi urazi ko umusuku wawe yahora yubaha umukama. None uwo yari afitiye umwenda yaje ngo antware abana banje babiri ngo abagire abashumba biwe. Elize amubwira ati, none no kugirira iki? Mbwira ico utunze mu nzu. Nawe yavuga ati, inshoreke yawe nta kintu itunze mu nzu atari agakarabo k'amavuta. Elize amubwira ati, genda mu mihana utire udukarabo mu babanyi bawe bose, utire udukarabo tugaragara kandi ntutire dukeyi, uraheza uce utaha. Wiyugarane wowe n'abana bawe, uze urasuka ya mavuta muri utwo dukarabo, utwuzuye twose udushira ku ruhande. Wa mugore asiga Elize ngaho, aragenda ariyugarana we n'abana biwe. Abo bana baza baramuhereza udukarabo, nawe agasukamwo amavuta. Utwo dukarabo tumaze kuzura, abwira umuhungu wiwe ati, nzanira kandi gakarabo. Nawe amubwira ati, n'akandi gakarabo. Nta kandi gakarabo gasigaye. Amavuta acarareka gutemba. Uwo mugore aza kubimenyesha wa muntu w'Imana, nawe yavuga ati, genda udandaze ayo mavuta urihe umwenda wawe, hanyuma uzotungwa n'ayasigaye, wowe n'abahungu bawe. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushima Imana, haleluya, amen. Bana b'Imana, iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo Elize agarukira umupfakazi. Ngo Elize agarukira umupfakazi. Elize umuntu w'Imana yahoranye na Eliya. Akarongo ka mbere karavuga ngo umugore umwe mu bagore babo mu muhari w'abahanuzi atakambira Elize ati, uyu mugore ngo umugabo wiwe yari uwo mu bantu umugabo wiwe yari uwo mu bantu b'abahanuzi b'abavugishwa, abantu bakorera Imana. Umusuku atakambira Elize ati, umusuku wawe ari we mugabo wanje yapfuye, kandi urazi ko umusuku wawe yahora yubaha umukama. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Uyu mugore abwira Elize ati, umusuku wawe ari we mugabo wanje yapfuye. Ariko uyu mubyeyi yibutsa Elize ikintu gikomeye, aramubwira ati, kandi urabizi umugabo wanje yubaha umukama. None uwo yari afitiye umwenda yaje ngo atware abana banje babiri ngo abagire abashumba biwe. Imana idutabare cyane.
rero uyu mubyeyi byari bimukomeranye, umugabo wiwe yari yapfuye, yabaye umupfakazi, asigaranye abana babiri. None umugabo wiwe yari yarasabye ideni ahantu, apfuye ataryishuye. None umugabo aratonze kwa wa mupfakazi kugira muri ideni. Wa mupfakazi nawe nta nguvu afise ngo aze gukorera ayo mafaranga yarihe. None uwo munyene ideni avuga ati utandisha umwenda wanje, ntwara abana bawe babiri bagende kumbera abacakara, bagende kuza bararima, bagende kuragira inka n'impene n'ibitungwa n'impene n'intama n'indogobwe n'ibindi gutyo. Murabizi ikiboyi canke ikiyaya, murazi kuza kuba umushumba ahantu ntibiba byoroshe. Rero uyu mumama rero yarahangayitse, yarafise ibibazo, yaragize kuba umupfakazi, kuba pfakaye. None bamutwaye n'abana biwe babiri, murumva ko bitari bimworoheye. Reka tubandanye turabe nyimba hari icyo Elize yamufashije. Elize amubwira ati none no kugirira iki? Aleluya, amen. Elize aramubaje none no kugirira iki? Kumbure ari bumurihire. Mbwira icyo utunze mu nzu. Amubajije icyo atunze mu nzu, nawe avuga ati inshoreke yawe nta kintu itunze mu nzu atari agakarabo k'amavuta. Wa muvyeyi yacatangura kwisigura ko ata kintu na kimwe atunze mu nzu, mugabo ngo arafise agakono kuzuye amavuta canke se agakara ngira kari kuzuye, ngo atari agakarabo k'amavuta, yarafise agakarabo k'amavuta. Gatatu aravuga ngo Elize amubwira ati genda mu mihana utire udukarabo mu babanyi bawe bose, utire udukarabo tugaragara kandi ntutire dukeye. Aleluya, amen. Elize amubwira ati genda mu babanyi bawe utire udukarabo kandi ntutire kamwe tubiri dutatu, utire twishi uje mu babanyi bawe bose, utire udukarabo kandi twishi. Ubwo uko biri kose yagomba mukorera igitangaza kidasanzwe, turaza kubibona. Kane aravuga ngo araheza aca ataha, ngo yaciye ataha. Uheze ico utaha wiyugarane wewe n'abana bawe, uze urasuka ya mavuta muri utwo dukarabo, utwuzuye twose udushire ku ruhande. Aleluya, amen. Elize amubwira ati utahe wiyugarane wewe n'abana bawe, hanyuma kajya gakarabo ufise uze urasuka amavuta muri utwo dukarabo watiye, wowe wiyugarane n'abana bawe. Ubwo uwo muvyeyi yaciye ataha gukora ibyo Elize yamubwiye. Gatanu aravuga ngo wa mugore asiga Elize ngaho, aragenda ariyugarana we n'abana biwe. Abo bana baza baramuhereza udukarabo, nawe agasukamwo amavuta. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Wa mumama yaratashe ariyugarana we n'abana biwe babiri. Hanyuma Elize yari yamubwiye ati uze urasuka muri tujya dukarabo mwe n'abana bawe. Ubwo nyene abana baratora agakarabo kagaragara, umwe yaratora agakarabo kagaragara agahereza mama wiwe asuka amavuta kakuzura, wundi mwana agatereka agashira ku ruhande. Ubwo nyene baja muri icyo gikorwa kitari gisanzwe cyo gusuka amavuta. Bana b'Imana, buri Imana ni nziza cyane. Imana yadukorera ibitangaza tutaba twiteze. Nubu nyene ndiko ndavuga ibinca numva ibintu byinshi bije mu bwenge bwanje no mu mutima wanje. Haleluya, amen. Imana ni nziza cyane. Wowe wihebuye, wowe uze wiyumva ati hari Imana mu ijuru yatabaye umupfakazi dusanga mu gitabo cy'abami. Rero yarahangayitse. Reka tubandanye.
gatandatu bavuga ngo utwo dukarabo tumaze kuzura abwira umuhungu wiwe ati nzanira kandi gakarabo. Udukarabo tumaze kuzura abwira umwana wiwe w'umuhungu ati nzanira kandi gakarabo. Nawe yamubwira ati nta kandi gakarabo gasigaye. Haleluya, amen. Iyo abwiye umuhungu wiwe ati zana kandi gakarabo kujya bagiye babigira udukarabo tuba twaheze, umuhungu wiwe aramubwira ati nta kandi gakarabo gasigaye, twose twamaze kuzura amavuta. Imana yacu ihabwa icyubahiro cyane. Amavuta acarareka gutemba, ngo amavuta acarareka gutemba kubera iki? Kubera ibyo bipfuza byamaze gutungana. Elize yari yamubwiye genda utire udukarabo twishi, uko biri kose nawe yari yagerageje. Turabandanya. Indwi avuga ngo uwo mugore aza kubimenyesha wa muntu w'Imana. Uwo mugore ngo acaza kubimenyesha wa muntu w'Imana, kubimenyesha Elize. Nawe yavuga ati genda udandaze ayo mavuta urihe umwenda wawe, hanyuma uzotungwa n'ayasigaye wewe n'abahungu bawe. Elize acabwira wa mupfakazi ati genda ushore ayo mavuta uyadandaze, amahera avamo urihe wa muntu ufitiye ideni ryawe, ideni, hanyuma amavuta asigaye azogutunga wowe n'abana bawe, wowe n'abahungu bawe. Haleluya, amen. Hanyuma iri ni ijambo ry'umwizero ku bantu bihebuye. Rero ngaha nciye nibuka kera nkiri mu nkambi ya Rukore muri Rumasi muri Tanzania, igeze kubaho nama n'abantu nka bose aho naba baranyanka ku buryo banyanka n'umwana wanje bakamwanka kandi atacyaramenya. Ariko nibyo hakaba abantu ari umuhana twari twegeranye wabako umukecuru Ndederi na Marita, aho bari hose Imana ikomeze bampezagirire. N'abakecuru bana b'Imana, abo bantu barahezagiwe n'Imana, nibahezagirwe nyene nabo barahezagira abandi, barahezagiwe n'Imana. Naragiye kubaraba n'abanyokuru bakuze n'umutama wiwe bararengeje imyaka 100. Abo banyokuru baranyikundira bakankunda, n'umutama wiwe n'umuryango wabo wose barankunda. No mwijoro hari gihe byashika nkaja kwinyegeza iwabo, abantu bashaka kunkura mu nzu bagende kunyica. Rero ikintu rero shatse kuvuga, kubera n'abantu banyanka nihebuye mpangayitse, ibyo nakora abantu bagashaka kubihwamika, bagashaka kubyonona, bakanyononera. Kuko nigeze naza gupagasa mu Tanzania, giye guca ingero abo twabana nyene kw'iryo barabara. Hanyuma aho tugiye gupagasa dusanga hariho umugore w'umurundi kazi yashatse ku mugabo w'umutanzania. Uwo mumama yaramaze gukira nyene, yashatse umugabo w'umukire muri Tanzania. Uwo mumama arankunda, arambona, aramenya mbwa je sinamumenya, kandi n'ubundi sinigeze ndamumenya. Rero aravuga ngo yo yahamagaye uwundi mugore, aramubwira uwundi mukobwa, aramubwira ngo hano ngo burya mukobwa wamumenye. Toya ntawe namenye. Ngujya mugore ntawe wamumenye. Atoya ntawe namenye, mugandi mwiyumvira ahantu. Ngujya ngo n'umukobwa wo kwa Karaveri mu Kizibango, hamwe twara tugura ngo amasukari n'imiceri, ngo hahandi bari bafise imodoka arabakire. Ngo ndamubwira none je ko ntakumenye muri bande. Barisekera ntibambwira, kumbure hari uwo muvyeyi yavuga ati azofata umwanya nyimenyeshe. Ariko kuva uwo munsi antekerera ibigori. Twari mu mirima tuvuye kumukorera, abashaka bahemba igitoka, abashaka kabahemba amahera, abashaka ibijuma. Ubwo rero turi mu murima wiwe, jewa twese yaranaduhaye ibigori, mugabo atari impembo yaraduhembye. Acarama ibigori kandi ampa ibigori
menya nka 6 indwi gutyo bitameze nk'ibyo yahaye abandi. Kumbe simenye ko hari ishari bagiye gutangura kungirira ishari. Nyuma naragenda kumukorera nkamubwira tuze kumpemba igitoke ko kakampemba igitoke. Hanyuma nyuma rero baca ku ruhande baramubwira ngo mbega nkujya mugore ngo wavuze ngo muva hamwe te ngo wabo kumbura ubwo yarababwiye iwacu nyene byari bimeze ngo nkujya mukobwa wabo barabakire gose. Ngo niho nyene ngo biboneka ngo kongo ngo wabo ngo yarerese ngo atakaza ashoboye ngo ntakora se ngo eshwe ngo bujya twicisha umuruho ngo yishinga gukina n'ujya mwana wiwe ngo aca yiyicarira akabara kina n'ujya mwana wiwe. Nukuri baranteranya kandi nukuri jenzi kurima nara inzi kurima inzi bikogwa iwacu nubwo ababyeyi twari dukize ariko twari dukijijwe no kurima n'ibitoke byinshi n'amakawa menshi basi. Ubwo rero nyuma nasubiye kumukorera ndamubwiye ko ampemba igitoke ngo je ngo ntacyo ndaguhemba atangura kundaraguriza atangura kundaba nawe nyuma ndiyumvira ntariko se ngo ndaguhamahera mutashatse ya rurere nanagenda nkabona ndavye nabi mugabo nyuma ndiyumvira na nubundi ko mbashatse gukurikira abandi tisinirigwe muri burende je nyene kuki mwiye kuza ndigumira muhira cyane bireka sinasubiriye kuja gupagasa muri Tanzania kuko sinagendayo kubera inzara nagendayo kuko nabona nirirwa muri burenda abandi tubana bagiye gukora nkavuga ati nogenda gukorera ibiharage nkakorera ibitoke n'ibijumba kumbure ibigori ntega kuri stoke n'ibindi nzobiteka nari nifitiye ikade y'abantu benshi cyane biheba. Hanyuma ariko muri burende nyene aho naba abantu bakanya nka pe muganda babwire yeza akora ibitangaza. Igihe kimwe nagiye kubona nkaza mbona abatanzania abitwa baneti abatanzania bavuye baraje imodoka barayihagaritsa ahantu ngo bari bazi cyane ku izina rya Everine ngo Everine ngo ari he ngo ari naho naba ngiye kuvoma ati agiye kuvoma bakandindira bagaca bankubita mu muduga ngo bakanjana kuri stoke bakantekerera imiceri ubushaza ibyo impunzi zitafata bakaba ari byo bampa bakampa amagunira y'impunzi nkazanirirwa ndadandaza impunzi mu nkambi. Kubera iki? Kubera Imana kandi nje nari navuye mu muryango iwacu barasenga kubera Imana ya data Karaveri yubaha Imana agasenga agafasha uwari we wese akagirira neza uwari we wese kandi nubwo byaruko mu nkambi narakundana nubwo nangwa n'abantu nkabo ariko abantu babakene babatama babanyokuru naragenda nkabavomera abo bishoboka nkabakura imvunja ibyo byose Imana yarabinkundira. Alleluya amen. Ubwo rero ikintu ndiko ndashaka kuvuga nugushaka kukubwira ukuntu naho woba wihebuye hari abantu bavuga yuko umuntu adakoze ngo nibyo mwisanza kumurihana niko kuri ni byiza gukora ariko hari abandi baba badashoboye no gukora canke bakora ibyo bahambije mugabo atabyo bafise atamatongo yo kurimamo bafise canke atabi buryo bukwiye bafise mugabo Imana ikababonera mu bwo bukene bwabo igakoresha Zipora canke Kayobera canke Maragarita canke Karita Amerika na uwari we wese bamanywera muri Canada abo bose Imana ikabakoresha bakagirira neza abantu bari mu Burundi bagowe canke mu makambi atandukanye. Kubera ko hari gihe umuntu ushobora kuba wihebuye udafise nitongo ukagira gutyo ukabona umugira neza iyo kugura itongo cyangwa udafise amahera yo kujana umwana wawe kwishura ukabona umugira neza kugirira neza cyangwa waheze mu bitaro cyangwa ufise ingwara yase gukirikeneye kuja kuvurirwa hanze ukabona umugira neza kurihira ukaza kuvurirwa hanze. Ibyo byose rero ni kubera uyu mudamu uyu mupfakazi Elize yagiriye neza akamubwira ati genda wuzuze agakarabo kawe amavuta ako kuzuye amavuta utira ubundi bukarabo hanyuma ubwuzura bwuzuza amavuta
genda uyashore. Uwo mukecuru nta gishoro yagize, yarizeye Imana yumva ko Elize yomufasha bivanye n'ukuntu umugabo wiwe yari asanzwe asenga akora ibitangaza. Yari umupfakazi yihebuye rwose agowe. Ubu munsi mu Burundi hariho umuntu ashobora kuba yarahangaye. Naje nihereye ko ndabye ahantu navuye, nkaraba inkambi ya Rukore nabayemo muri Burende, amazi ameneka mu matwi, iki nkaba ndi mu nzu y'amatara, nkaba Yezu yarangiriye neza nkurira indega Imana ikashikana muri Australia canke Imana ikabi intembereza mu bihugu bitandukanye. Icyo ni ikintu cy'agaciro cyane, Imana kuyibuka umuntu wayo ayubaha. Ibyo byose rero iyo umuntu yizera agasenga, Imana irahamusanga. Niyo mpamvu twebwe dukwiye kugirira neza uwo ari we wese, tugakundana. Ubushize twize ijambo ndumva kuwa gatatu, twize ijambo ryo gukundana. Yezu yaduhaye ijambo ry'urukundo, ryo gukundana, ryo kugirira neza abagenzi bacu. Twihambirire ku mabwirizwa cyane cyane tugenda turasanga mu gitabo mu bwuzure bushasha, ku nyigisho Yezu yatwigishije. Tureke kuraramika cyane cyane ku bya kera, ariko nabyo ntitubiheba kuko barabiduhaye ngo bidufashe. Ariko twumva urwo rukundo rwatumye Yezu abambwa ku musaraba, natwe turukunde bagenzi bacu. Hari igihe bamwe bombwira ati wowe uratukunda se, wowe se ko umuntu agutura ikibazo ntugikemure. Oya, kubera ntukemura ibibazo by'abantu bose, ariko ibyo Yezu abashaka ko nkemura ndabikemura. Yezu arashobora kumbwira ati kora iki ku muntu ataranazi iyo biza kuzanana bigakoreka. Kwizera kandi aho uri hose, naho wabubabaye, naho wabutuntuye, izere, shira Imana imbere, wumve ko n'abajya bakize si uko hari icyo batanze ku Mana kukurusha, ahubwo gira ukwizera nawe Imana izokugirira ibirenze igukure muri ibyo bibazo ufise. Hariho abana benshi bababaye, bahangayitse, badashobora kuronka uburyo bwo kuja ku ishure. Hariho abapfakazi canke abapfakare benshi bahangayitse, bababaye. Hari n'abanyazwa amatongo bariko bararenganywa. Nca nibuka ko mu minsi hariho umubyeyi yambwiye ati ndamufashe gusenga, hari umumama w'umukecuru bariko baranyanganya itongo, kandi ngo yari arimaze kuritsindira kabiri, ariko ubwo bwa gatatu barongera baramwitwarira. Icyo gihe bambwira gusenga ngera uwo munyokuru bari bamunamupfunze. Umuntu arambwira ati nukuri mfasha dusengere umubyeyi ubu n'ubu n'ubu. Kandi umuntu yabimbwira n'umuntu ari ngaho mu bihugu biteye imbere, w'umumama w'umurundi. Mugabo uwo muntu yari karavuga ati dusengere, ari mu Burundi. Uwo muntu twasengeye ntanzi, gusa uyo muntu ari mu kindi gihugu yarambwiye ati mfasha dusengere. nta n'uwomenya nubwo novuga igihugu uwo mubyeyi arimo, ariko uwo mubyeyi twaramusengeye. Haciye iminsi 3 uwo mumama arambwira ati wa mumama baramurekuye, kandi n'ubundi bintu bimeze biri kugenda neza, mugabo ukomeza usenge. Rero Imana ihabwa icyubahiro, kuko uwo mubyeyi yarishuwe, ubu baramukomoreye itongo ryiwe. Nawe nusinibaza iyo dayimoni izokomeza kubyitambika, ariko umukama Yezu ari ku ngoma kukubohora imfubyi n'abapfakazi n'abapfakare baba bariko bararengana. Rero kwizera, tuze turashima Imana, dusenga, twubahe Yezu. Ibi bitangaza umupfakazi yakorewe, nawe uzobikorerwa, nanje nzobikorerwa, nawe uzobikorerwa. Canke warabikorewe canke narabikorewe, wowe utarabikorerwa, komeza uhanga amaso mu ijuru, ukomeze wizere umukama Yezu, igitangaza cyawe kizokoreka. Twige kandi kugirira neza abandi bari bo bose. Ni bisanzwe ko umuntu yogurira itongo umuntu, canke akamwubakira inzu, canke akamuha umutahe, canke akamugurira ikintu cyaricyo cyose cyo mukura mu bugunge abarimo. Natwe urumva ko Imana yaho ikoresha abatanzaniya ntazi, bakanzanira ibintu, bakampezagira, bakangirira neza.
kubera iki? Kubera kwizera no gusenga. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Didn't realize